Muy buenas tardes. Mwiriwe Un saludo neza al misionero ntasho Guillermo de kuri Marín, misiyoneri Miguel a Bermudas todos los Marine ministros y n'abakozi a todos b'Imana los bose hermanos na de bene data diferentes bose países. bari mu bihugu bitandukanye. Hoy, Uyu lunes munsi 2 ku wa mbere itariki de zibiri enero de este año z'ukwa 2023, mbere mu mwaka wa realmente una 2023, bendición y privilegio mu poder by'ukuri saludarles nihirwe a todos y n'umugisha cada uno de gushobora ustedes gutasha los que umwe están wese muri reunidos mwebwe en los abakoraniye diferentes hamwe países, mu bihugu que un día bitandukanye. como hoy en muchos lugares Ubona ko umunsi es nk'uyu ahantu feriado henshi y aba ari están akaruhuko, aprovechando bagaheza para rero seguir bagakoresha uwo munsi neza estudiando kugira ngo y tener babandanye este biga, compañerismo bagire los unos con iki los otros kiyago alrededor bamwe n'abandi de la bayage palabra. ku ijambo. Nos dice Turabwirwa en el Evangelio mu butumwa bwiza según San Juan, bwa Yohana Mutagatifu en el capítulo mu gice 6, ca gatandatu verso umurongo 22 wa 22 en adelante, nos dice: ukabandanya haravuga ngo el día siguiente, bukeye la bwaho gente que estaba al otro lado del rya mar shengero ryari rihagaze vio que no hakurya había habido y'ikiyaga allí más que una irimenye sola ko ata barca bundi y bwato que Jesús no bwariho había entrado atari en bumwe, ella con sus discípulos, kandi yuko na sino que Yesu estos se atajanye habían ido n'abigishwa solos. biwe mu bwato, ariko Pero abigishwa otras biwe barcas nibo habían bari andado nibo bari detrás de ellas bijanye. junto al lugar Mugabo donde hari habían amato comido el ajabuka pan, ava i después Tiberiya de haber dado afata gracias al hafi ya ha Señor. hantu baririye Cuando imitsima vio ihezagiwe pues n'umwami la Yesu, gente que Jesús no estaba nuko iryo allí, shengero ni sus ribonye ko discípulos, Yesu atariho entraron en las ari barcas y n'abigishwa fueron a biwe Capernaum nabo ari uko, buscando rija a Jesús. muri ano mato Vean naryo siempre rijabuka i Kaperinawumu el rirondera ser Yesu. humano Murambe buri gihe y ikiremwa muy muntu especialmente cane cane los que han estado en el abamye programa divino en cada umugambi edad y en w'Imana cada muri buri dispensación, gihe na buri kiringo, siempre buri gihe es la tendencia bama de bafise buscar kameremere ko a kurondera Dios, a las cosas Imana, de Dios. kurondera ibintu vy'Imana. Y el ser humano, eso es Kandi ikiremwa muntu lo que ivyo siente en su nivyo corazón. cumva mu Sabe que hay mutima. un creador de los cielos y de la Umuntu arazi tierra yuko hari umuremyi y hay w'ijuru algo n'isi, kandi ko hari en su ikintu alma mu bugingo que bwiwe, les hace buscar ico kintu e inquirir kimutuma las cosas de arondera Dios. akitwararika ibintu El vy'Imana. ser humano de por sí Ikiremwa muntu es bwaco religioso. niyo bokamana. Eso Ivyo igihe kimwe mu Data Branham yarabivuze, y kandi allí nos mostró aho yaratweretse que ya él viene yuko con ese umuntu sentir y esa aza inclinación afite ico cipfuzo de hamwe no religión. guhahamira ibintu vy'iyobokamana canke gusenga. Los escogidos de Dios, los hijos Abatojwe de Dios, n'Imana nabo, abana y todo ser b'Imana, humano que cree en hamwe Dios, n'umuntu wese yizera Imana, siempre buri busca gihe ararondera Imana. siempre Buri gihe que es donde uno debe estar buscando a Dios, aho umuntu ategerezwa kuba siempre ariko ararondera buscar a Imana, Dios en las buri buenas gihe y ni en las ukurondera malas. Imana mu bibi O no sea, mu cuando están vyiza. las cosas No kuvuga buenas y ngo cuando iyo están las hari cosas ibintu vyiza malas, hakaba o n'ibintu con bibi dificultades o canke problemas, ari las mu personas ngorane ibibazo siempre umuntu buri gihe deben de buscar a Dios. ategerezwa kurondera Imana. Y cuando están las cosas buenas Kandi también, iyo ari no mu bintu vyiza naho nyene nuko. y buscar a Dios Kandi kurondera Imana en el tiempo en que la persona está mu gihe viviendo umuntu aba ariko arabamwo y el programa de Dios hamwe n'umugambi w'Imana, para lo cual la persona ha sido colocada en este planeta ari Tierra. wo watumye Ser parte ikiremwa de muntu ese gishirwaho programa ngaha ku isi es akaba n'igice c'uwo mugambi. una bendición grande Ni y umugisha es ukomeye la cane responsabilidad kandi de cada n'umwitwarariko persona, de wa cada buri ser muntu humano. wese, wa buri kiremwa muntu. Y los escogidos de Dios, Abatojwe n'Imana más nabo todavía, bobo kugeza saben n'ubu y están barazi conscientes kandi de que Dios tiene barazirikana un programa, yuko Imana ifise y en ese umugambi, programa kandi ko mw'uwo mugambi ellos son yuko parte. bo Dios ari igice ha cawo. hecho al ser Imana humano socio yagize de él. ikiremwa O muntu sea, ha agace hecho al ser kayo, humano no kuvuga ngo parte de su programa, ikiremwa muntu porque yakigize somos igice su c'umugambi wayo, kuko turi somos umugambi parte wayo, de ese turi programa. igice Por c'uwo consiguiente, mugambi. Mu yandi majambo, automáticamente cuando ubwo el nyene escogido de iyo Dios, uwatorejwe ese n'Imana, producto de Dios, ako karemangingo viene a este planeta k'Imana, Tierra, iyo kaje ngaha ku mubumbe w'isi, va a llegar el momento haragera en igihe que ubwo hace contacto con ese programa gahuzwa n'uwo mugambi, y busca nuko la forma uwo muntu de agaheza acercarse akarondera a uburyo ese bwo programa. kwegera uwo Cuando mugambi, y se acerca nuko a ese igihe yegereye uwo y lo mugambi recibe, akawakira, ya luego viene a hanyuma formar parte aca aheza rero akaba de ese uwugize programa, uwo mugambi, estando
en este cuerpo terrenal. akiri mwuno mubiri wo ngaha ku isi, kuko imbere yo A este kuza planeta Tierra kuno mubumbe w'isi éramos parte de él, twari turi igice porque estábamos ciwe, en él. kuko twari turi muri we, twahoze muri we, Su programa, pero twari en umugambi su wiwe pensamiento. ariko mu vyiyumviro Y cuando vyiwe. venimos a este planeta Igihe Tierra, twaza ngaha ku mubumbe como w'isi atributos naho de Dios, como nk'uturemangingo pensamientos de Dios, tw'Imana nk'ivyumviro nos vy'Imana, acercamos a ese programa twegera uno y es mugambi como un imán. kandi ni nk'isumaku, aho Hace contacto con su programa tuca duhuzwa y n'umugambi ese wayo, atributo viene a ser nuko utwo la turemangingo realidad tugaca tuba de ese ukuri pensamiento, de ese k'ico programa que ya ciyumviro, Dios mugambi diseñó desde Imana antes yamaze de la gucapura fundación del gushiraho mundo. uhereye ku visi itararema. Nico gituma hariya Van y buscan a Jesús, bagiye no lo kurondera encuentran en ese Yesu, lugar ntibamusanga muri ico donde kibanza ya Él les aho había dado, yari yabahereye imitsima, o sea, ni ukuvuga les había dado aho yari yabahereye comida imfungurwa, y nuko fueron baca baragenda a buscarlo. kumurondera. Pero esos eran seguidores de Ariko Jesús. abo barabakurikira Por otra cosa. Yesu kubw'ikindi kintu. Sigue diciendo, Habananya kuvuga y ngo hallándole en el bamubonye verso ku murongo wa 25, 45, y hallándole al otro lado del bamubonye mar, hakurya y'ikiyaga dijeron, baramubaza Rabí, bati, mwigisha, ¿cuándo llegaste acá? waje ino ryari? Respondió Jesús y les Yesu dijo, arabishura ati, de cierto, de cierto, os nukuri digo nukuri que ndababwire, me buscáis, ntimundonderera, no porque habéis visto las ntimundondera señales, kuko sino mwabonye porque ibimenyetso, comisteis el pan y os ariko nuko mwariye saciasteis. kuri ya mitsima Eran muchos mugahaga. seguidores Bari abamukurikira de Jesús, pero por benshi otra cosa. Yesu, ariko kubw'ikindi Y kintu. estaban, Kandi vamos a decir, disque creyendo reka en Jesús, tuvuge ngo bavuga ngo barizera pero Yesu, era porque ariko estaban muy cómodos kwari uko bari baguwe neza esa trayectoria que venía muri urwo Jesús rugendo teniendo con sus Yesu discípulos, yari yaragiranye n'abigishwa estaban biwe. aprovechando de todo Bariko eso rero barakoresha ivyo comían, byose, estaban muy barya, bari baguwe neza, hasta que llegó un momento kugeza ubwo en hageze donde igihe se aho escandalizaron. batsitaye. Porque miren, Kuko murabe, este capítulo nos enseña muchas cosas iki gice kiratwigisha ibintu y byinshi, recuerden kandi mwibuke que el cumplimiento mwibuke de ko ugushitswa su venida para el kukuza día kwiwe postrero, ku munsi wa la nyuma, venida del Hijo del Hombre ukuza con sus k'umwana ángeles, w'umuntu azananye sería n'abamarayika biwe, paralelo en todo bizoba byose bizoba bisa muri a la byose primera venida. kukuza kwa mbere, bizoba bisa no kuza kwa mbere. Verso 27 Umurongo wa 27 del capítulo 6. mu gice cya gatandatu, Trabajad no por la comida que ntimukorere perece, ibyo kurya sino por la biyoka, comida que a vida ariko eterna mukorere permanece, ibyo kurya la cual el bihoraho Hijo del Hombre os bizana dará. ubugingo budashira, n'ibyo Porque umwana a w'umuntu este señaló azobaha, Dios el Padre, kuko ari we Imana señaló Dios el Data Padre. Entonces le yashyize ko dijeron, ikimenyetso. ¿qué debemos Baramubaza hacer bati, para poner en tugire práctica dute las obras ngo de Dios? dukore ibikorwa by'Imana? Respondió Jesús y les Yesu dijo, nawe arabishura ati, esta es la igikorwa obra de Dios, c'Imana ngiki, que creáis nuko en mwizera el que Él uwo ha enviado. yatumye. Le dijeron entonces, Nuko señal baramubaza cosas bati, tú, none ukora ikimenyetso para que ki veamos ngo y te tukirabe creamos. ¿Qué obras tukwizere? Ukora ikimenyetso Vean, gite? ahí Murabe están aho tentando bariko a baragerageza Yesu para que haga kugira ngo milagros akore para entonces igitangaza nuko cuando bizere, Dios no está mu gihe Imana supuesto a hacer las cosas que la idashobora gente le gukora diga. ibintu abantu Él no está bayibwiye. para complacer a Yoyo nadie. ntabwo iba ishaka Más bien, Él kunezereza está umuntu para n'umwe, cumplir la ahubwo perfecta voluntad iba ihari de Dios. kugira ngo ishitse ishaka ry'Imana, ishaka ritunganye ¿Qué ry'Imana. obras hace? Ni Nuestros ikihe padres gikorwa comieron ukora? el maná Basokuruza bacu en el barira manu desierto, mu bugaragwa, como está escrito, nk'uko pan del byanditswe cielo les ngo dio a comer. yabahaye umutsima wo Vean kurya como está escrito, uvuye le mu sacan las ijuru. escrituras Murabona baciye bamujyana mu y byanditswe, empiezan a mostrar a nuko Jesús batangura kwereka Yesu que ellos son yuko creyentes bo ari abizera, de Moisés, abizera ba de lo que Mose, trajo, abizera Moisés. ibyo Mose yazanye, de toda esa enseñanza izo nyigisho zose que allí aho ellos le estaban leyendo a bo Jesús bariko basomera Yesu de el libro mu gitabo de donde allí narra mu gitabo ahavuga yuko ellos durante el desierto bo mu bugaragwa comieron ko pan, bariye maná del cielo, umutsima mane yo algo mu que había ijuru. sucedido. Ibintu byari byarabaye. Le sacaron las escrituras
bamujanye mu vyanditswe. Abasogoruza bacu barira manu mu bugaragwa nk'uko vyanditse ngo yabahaye umutsima wo kurya uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwire, si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru, data ni wabaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru, kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mw'isi ubugingo. Baramubwira bati mugenzi, na ntaryo uzohora uduha uwo mutsima. Yesu arababwira ati ni jewe umutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera, no kuvuga murabe. Aho yari karabereka kandi yaratanguye kubabwira buke buke, ababwira ibintu bisa n'ibikomeye gato, ibikomeye mu nyumviro. Ibyo we yaratanguye kubabwira, kuko hanyuma yari kubabwira ngo uwutarya umubiri wanje mu buryo bufoboye nk'uko nyene, ati uwutarya umubiri wanje ntanumwe n'amaraso yanje ntazoronka ubuzima buguma muri we. Ariko ngaha yaratanguye buke buke ababwira asa n'ubabwira amajambo akomeye. Murabe, haravuga ngo icyo data ampa cose kiranshikira, kandi uza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo wantumye agomba. Kandi ico wantumye agomba ngiki, agomba yuko umuvyeyi yampaye vyose atagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ubona abayuda baramwidodombera, kuko yavuze ati ni jewe umutsima wamanutse uvuye mu ijuru. Murabona batanguye kumwidodombera, bidodombera ibyo Yesu yari karababwira, ibyo yari karabahishurira ngaho, yuko yari ugushitswa kukuza k'umwami, ugushitswa kw'ivyo ubwoko bw'Aburayo bwari burindiriye ukuza kwa Mesiya. Nuko batangura kumwidodombera, baravuga bati uyu si wa Yesu mwene Yozefu, na se na nyina turabazi, none avuga ate ngo namanutse mva mu ijuru? Yesu arabishura ati ntaco mugira imyidodombo muri mwebwe, nta numwe ashobora kuza kuri jewe data yantumye atamukwegerereye, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana, bose bazoba bigishijwe n'Imana. Cyo gituma muri Habakuki naho nyene havuga ngo isi izokuza ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Kandi inyigisho yariko aratanga ngaho Yesu zari iz'ubugingo budashira. Inyigisho Yesu yariko arazana mu kuza kwiwe kwa mbere kwari kugira ngo buri muntu wese yize amwizera aronke agakiza, kandi aronke mu kuvuka bwa kabiri akizera ukuza kwa Mesiya mu kuza kwiwe kwa mbere nk'ikimazi ico yari gutanga ku musabyi Karuvariyo. We muri izo nyigisho yariko arazana ubumenyi kugira ngo umuntu wese amwizera aronke ubugingo budashira. Hari hakenewe kwizera ukuza kwa mbere k'umwami, kandi harakenewe kugira no kwakira inyigisho mu kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'amarayika biwe, kugira ngo turonke inyishu y'izo nyigisho, ariyo ari mu kwizera kugushitswa tuzoca turonka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, nyuma yo kuba twarizeye tukakira ikimazi biciye mu gushitswa kukuza kwa mbere k'umwami, ariko guhishurirwa kuwo ari we Yesu Kristo. Kuri urwo rutare niho nzokubaka ishengero ryanje, niko yavuze hariya Yesu abwira Petero,
ku ishingiro ryo guhishurirwa, kandi ku ishingiro ryo guhishurirwaho kuza kwa kabiri k'umwami, ni kuri iryo shingiro niho buri watorejwe n'Imana wese, buri mwizera umwami, niho azoronkera umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza. Hatabaye izo nyigisho, hatabaye kwizera inyigisho Imana iriko irazana muri kino gihe biciye mu gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, hatabaye izo nyigisho nta muntu n'umwe azoshobora guhindurwa no kunyakugwa. Nk'uko kandi hatabaye ubumenyi bw'inyigisho zo kuza kwa mbere k'umwami, nta n'umwe ryari gushobora kuronka ukuvuka bwa kabiri. Habandanya kuvuga ngo ku murongo wa 45 mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitse ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana. Uwumvise ibya data wese akabyiga aza kuri jewe, si ukugira ngo hari uwabonye data atari uwavuye ku Mana, uwo ni we yabonye data. Nukuri nukuri ndababwire, uwizera afise ubugingo budashira. Ni jewe mutsima w'ubugingo. Basekuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. Uyu ni wa mutsima umanuka uva mw'ijuru, ngo umuntu awuryako ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mw'ijuru. Nihagira ujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mw'isi ngo bagire ubugingo. Murabe hano, reka dusome gato hano mu gitabo nk'ubutumwa bwitwa ngo uyu munsi kicanezukwe kirashikijwe. Turabwirwa na Revera William Branham. Haravuga ku rupapuro rw'umunani, haravuga ngo ariko n'ubu ndiyumvira ingene kijya gihe byari bikomeye. Mubyiyumvire ko gato, Mesiya aho kubera iki batamumenye? Kubera iki abarongozi ubwabo aribo bategerezwa kuba baramenye Mesiya, abategerezwa kuba baratahuye neza ivyanditswe, bategerezwa kuba bararose ubumenyi bw'ivyanditswe? Kubera iki aribo baciriye kwiteka uwo muntu? Baravuga bati ubwa mbere na mbere uno mwana yavutse bitubahirije amategeko, twibye ntitwovyizera. Murabe, batanguye kuraba Yesu bo bari bazi, nuko batangura kuvuga bati ivyo ntibishoboka ko bishikirizwa muri uwo muntu. Twebwe ntitwokwizera ibintu nk'ivyo. Ndetse haciye n'umwaka ati twebwe ntitwokwizera ibintu nk'ivyo, twotuma dupfa. Niko Branham avuze, twotuma dupfa ku bw'ihigo ryo kuvuga we yari umwana yavyawe n'inkumi. Kandi hazogera igihe, ubwo hazogera igihe umunsi umwe, igihe ibintu tubona uhoraho ari hagati muri twebwe uyu munsi, abantu bo mu bihe bizoza namba bihari, kandi ibihe bizoza ni ikiringo c'ubwami, arico muri co hisubiramwo zino ntambuko ndwi n'iya nyuma y'umunani. Kandi namba bihari twopfa tugatuma dupfa kubw'ukuri tuvuze uyu munsi. Yandika ngo 144. Aha nta kindi kintu yahanditse, aca ku nyenyeri n'akarongo kerekeza hejuru kw'aka gace, yandika ngo bazopfa kubw'ubutumwa. Haravuga ngo kubw'ukuri tuvuze uyu munsi bazoterezwa kubikora niyo haza ishusho y'igikoko, kandi ntihazokwemerwa kuvuga ubutumwa muri ubu buryo igihe hazoba ubu bumwe bw'amadini arivyo biri hafi kuba ubunyene, kugira ngo bagire ishengero rimwe. Mwebwe muzoterezwa gushinga intahe yanyu mukoresheje amaraso kubwo kwizera ivyo. Mwari mukwiye kuvyizera ubu.
ni ukuvuga yuko hazogera igihe aho kugeza mu mwanya runaka aho hatazoba hari ihigwe ryo kwakira no kwizera ugushitswa kukuza kwa mbere k'umwami nk'umwagazi w'intama w'Imana, kandi uwo mwanya ico gihe cararenze. Uko ni nako kandi hariho igihe aho hashitswa yuko atahigwe rizoba rigihari ryo kwizera ugushitswa kukuza kwa kabiri k'umwami, kandi gukurikira no gutanga ubuzima kubw'ubutumwa mu kababaro gakomeye. Ntabwo bazoshobora guhindurwa. Iyo bajya bahereza bacire ku rubanza Yesu ku rupapuro rw'icenda, iyo baza gushobora kuzuka ntabwo bari kumucira ku rubanza. Mwibuke yuko nyuma bamaze kuba hariya abanse Yesu n'abacire ku rubanza Yesu, aho ntibashoboye guhitamwo ngo bizere. Bari ngaho aho ntibashobora guhindura ingingo bari bafashe. Ingingo ifatwa ubu co kimwe n'abari mu kababaro gakomeye, aribwo buringanire bwa gatanu bwuguruye. Ntibazoshobora gufata ingingo kugira ngo noneho bizere, kugira ngo Imana iheze ibahindure. Uko niko vyabaye kwa wa mugabo w'umutunzi. Yaravuze ati, Lazaro adashoboye kuza azanye urutoke ruri kw'amazi ngo arushire ku rurimi rwanje, nagende arabe yiyereke umuntu runaka, canke reka ngende mbwire bene data kugira ngo ntibaze ngo bababweho n'ibiriko biramba kuyu munsi ndiko ndababara. Murabe ingene bo ngaho barose ubumenyi, baramenye ivyo bakoze nabi ivyo ari vyo. Base ugushitswa ko mugambi w'Imana uhwanye n'igihe babayemo, nkuko vyabaye mu misi ya Nowa. Babandi batumvira mu gihe ca Nowa, Yesu yaragiye ababwira ubutumwa. Uko ni nako kunoguka kwa gatatu ariko nako nyene kuzokora ku bazimiye, nabo nyene bazoba bariko barabwirwa ko basuzuguye imbabazi z'Imana ku ncuro ya nyuma. Kandi hazogera igihe ubwo batazoshobora gusubira inyuma namba. Ingingo bafashe izoba isa neza na ya ngingo wa mugabo w'umutunzi yafata, hamwe na ya yindi bafata babandi banka mu gihe ca Nowa. Imbabazi z'Imana mwaviya gihe arizo zari Nowa, kuko buri gihe imbabazi z'Imana ziba ziri mu mvugishwa yarungitswe n'Imana muri buri gihe na buri kiringo. N'ibihano vy'Imana navyo nyene, kuko bavugishwa no mugisha ariko kandi ni ibihano. Kandi ntibazoshobora muri ico gihe gusubira inyuma kugira ngo bavuge bati, ubu ndabibonye rero. Baramaze kurenga umurongo canke baranse, nubwo bazoba bagumye bacecetse, ariko bazoba bafashe ingingo ahubwo yo kugumana manu yarungitswe ivuye mw'ijuru, nk'uko vyabaye hariya mu gihe ca Mose. Bagumanye indome, bagumanye amasezerano Imana yasezeranye, ariko ntibemeye ivy'Imana ariko irakora biciye muri Yesu. Bagumye bizera indome gusa, ntibizeye gushitswa kw'izo ndome. Kandi murabe ikintu kimwe hano twabwiwe namwe data William Soto Santiago mu butumwa isi Imana yaduha impwemu y'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo dukore twunze ubumwe mu bikorwa c'Imana. Bwavuze itariki ya mbere yo ku 8 muri 2009 muri Monterrey, Mexique. Yaravuze ngo kandi kugira ngo Imana ibandanye ikorana n'ubwoko bw'Aburayo mu gice ca kabiri c'inga rya 70, ubukozi buhwanye na Mose na Eliya, n'ubukozi bwa Mose na Eliya buzoba buriko burakorwa na mpwemu yera, ari we wenyene afise ubukozi. Ico gituma Abayuda barindiriye Eliya, umuntu wo muri kino gihe ahari ubukozi bwa Eliya buriko burakorwa na mpwemu yera. Kandi barindiriye na Mose, no kuvuga ngo umuvugishwa ameze nka Mose. Kandi
iryo ni isezerano imana iterezwa gushitsa. mwibuke ni mpwemu yera niwe akora ubukozi, kandi mesiya azoba aramuvugishwa ameze nka Mose. muri we niho hazoshikirizwa iryo sezerano, kuko inzamba y'indwi ariyo Mose na Eliya hamwe n'ikimatanije c'indwi aricari ukuza k'umwami nico kimwe. inzamba y'indwi n'ikimatanije c'indwi ni ukuza k'umwami, kuko we aza azananye n'abamarayika biwe. ico gituma arungika abamarayika biwe nicurenganya inzamba, no kuvuga ngo n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami, kugira ngo ahamagare yegeranye 144 by'Abaheburayo 12 bya buri muryango, nk'uko biri mu byahishuwe igice c'indwi. kandi marayika azafise ikidomesho c'Imana nzima, murabe niwe akora ico gikorwa, kuko muri we ikidomesho c'Imana nzima nuko muri we ikidomesho c'Imana nzima ari we mpwemu yera azoba ariko arakora ubukozi bwa Mose hamwe n'ubukozi bwa Eliya. vyoroshe cane nk'uko. nuko rero murabe, abayuda barindiriye Eliya, barindiriye Mose, kandi barindiriye Mesiya. kandi abo batatu barindiriye bo bizera yuko azoba ari umuntu umwe mu by'ukuri bo mu gihe aho rino sezerano rizoshikirizwa. barindiriye Eliya, kandi barindiriye mu yandi majambo umuntu wo mu gihe aho iri sezerano rizoshikirizwa, umuntu yavukiye ngaha ku isi biciye mu mugabo n'umugore. kandi barindiriye Mose, umuvugishwa ameze nka Mose, umuntu wo ngaha ku isi ari nawe azoba ari mwo buno bukozi. kandi barindiriye na Mesiya, umuntu avukira ngaha ku isi, muri we hakaba hari mpwemu w'Imana ashitsa iryo sezerano. ivyo nivyo ubwoko bw'Abaheburayo burindiriye, kandi bo ntibazokwakira ikindi kintu, kandi bo ntibakira umuvugishwa yamaze gupfa, aterezwa kuba ari muzima. no kuvuga ngo bo baterezwa kwakira umuntu w'inyama n'amagufa, si umuntu yamaze gupfa. igihe mwedata William avuze ngaha ngo umuntu yapfuye, aba ashatse kuvuga umubiri w'inyama, kuko umwana w'Imana watorejwe n'Imana hamwe n'abavugishwa n'Imana ntibapfa. iyo bapfuye hapfa uno mubiri wo ku isi, ariko mpwemu ikomeza kubaho n'ubugingo bw'Imana, ubugingo buhoraho bubandanya kubaho. rero ariko umubiri w'inyama aho bo baba barigaragarije ngaha ku isi, iyo urangiye uwo mubiri urapfa, umubiri wo ku isi uwo babayemo. ariko nimwumve ico abandanya avuga hano. igihe Eliya yagenda, Eliya muri urya mubiri yarabayemwo yashushanya abazonya kugwa, waragiye. ariko ibyo ntibisobanura yuko mpwemu ya Eliya yarangiye, yaraje ija ku wundi muntu mundi w'inyama, Elisa. cyo kimwe no mu gihe ca Mose, Mose yashikije umugambi uhwanye n'igihe Imana yamurungitsemwo, umubiri wiwe urapfa, arangiza iminsi yiwe ngaha ku mumbe w'isi. ariko mpwemu yiwe, impwemu y'ubukozi ya Mose, kuba yaramuvugishwa w'ikiringo, byongeye iyo mpwemu yaciye yimukira kuri Yosuwa, kuko yategerezwa kuba ari impwemu yari kwinjiza mu gihugu c'isezerano abo bantu. yategerezwa kuba, kandi yategerezwa kuba ari impwemu y'ubukozi y'ikiringo. mu yandi majambo, turabona impwemu y'ubukozi ya Mose yimukiye kuri Yosuwa, ariko impwemu ntipfa. iyo mpwemu ariyo y'Imana, impwemu z'Imana, izo mpwemu z'abavugishwa, ubukozi bw'abavugishwa ntibupfa, ni impwemu zihoraho. ndiko mvuga ku mpwemu y'ubukozi. kandi nimwumva abandanya kuvuga ngo, kandi bo ntibakira umuvugishwa yamaze gupfa, aterezwa kuba ari muzima, kandi akavuga, akababwira ubutumwa bw'icurenganya nzamba bwo muri Yesaya igice ca 27 umurongo wa 3. niwe azohamagara yegeranye, niwe azohamagara yegeranya imiryango yazimiye,
ayegeranya yihuze n'imiryango ibiri, umuryango wa yuda n'umuryango wa benyamini, kugira ngo ahuze iyo miryango ibiri mu bwami bwa dawidi bwagaruwe, kandi ubwami bw'imana bwimikwe ku isi. izo zoba ari inkoni zibiri mu maboko y'umuvugishwa, inkoni zibiri mu maboko ya Mose na Eliya. Izo ni inkoni zibiri. Ivyo ndiko ndabisoma, ivyo nije ndiko ndabisoma, ivyo nije ndiko ndabivuga, naye nahagaritse. Nizo ni inkoni zibiri mu maboko y'umuvugishwa, no kuvuga ngo inkoni zibiri muri ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. Hari ahantu aho we yavyanditse, hanyuma tuzoharondera. Bandanya kuvuga mu Data William, kandi kubera ko byavuzwe yuko hazoba ihema rinini Karupa Katedrale, aho hazobera ibitangazo bidasanzwe n'utwumiza, murabe aho hazoba hari ubukozi bw'imyera ibiri, ibitereko kw'amatara bibiri, abasigu babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana, nk'uko biri muri Zekariya igice ca 4 umurongo wa 11 kuza ku 14. aribyo biti bibiri vy'imyerayo n'amashami abiri y'imyerayo, ndetse no vyashiwe 11 umurongo wa 1 kuza ku 14. Ivyo nivyo vyasezeranijwe muri iki gihe ca nyuma, kandi no kugira ngo akorane canke Imana ibandanye ikorana n'ubwoko bw'Aburayi. Mu gice ca 2 c'inga rya 70, ubukozi buhuye, ubukozi ni ubwa Mose na Eliya, ni ubukozi bwa Mose na Eliya buriko burakorwa na Mpwemu Yera, nibwo kuko niwe wenyene afise ubukozi. Ico gituma Abayuda barindiriye Eliya, umuntu wo muri kino gihe. Ahari ubukozi bwa Eliya bukozwe na Mpwemu Yera, kandi barindiriye na Mose, no kuvuga ngo umuvugishwa ameze nka Mose. Kandi iryo ni isezerano Imana itegerezwa gushitswa, kandi Mesiya azoba ari umuvugishwa ameze nka Mose. Muri we niho hazoshikirizwa iri sezerano, kuko inzamba y'indwi ariyo Mose na Eliya n'ikimatanire c'indwi, ariko kuza k'umwami nico kimwe. Inzamba y'indwi n'ikimatanire c'indwi no kuza k'umwami, kuko azazananye n'abamarayika biwe. Tugituma arungika abamarayika biwe n'ijuru ngajye nzamba, no kuvuga ngo hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami, kugira ngo ahamagare yegeranye 144 by'Abaheburayo, 12 bya umuryango, nk'uko biri mu byahishuwe igice c'indwi. Rero murabe ingene turabwirwa ngaha ubutumwa turiko turasomamwo uyu munsi. Ikicanditswe kirashikijwe, haravuga ngo reka tubandanye gato hano aho twari twagarukirije. Ku murongo, reka tubanza duheze ikicanditswe c'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 6. Turabe hano murongo wa 50, aho twe twagejeje. Uyu niwe mutsima umanuka uva mu ijuru, ngo umuntu ahujya ko ntapfe. Ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru. Nihagira ujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. Abayuda batana kw'ibirake batuyu ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, nukuri nukuri ndababwire, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Kuko umubiri wanje ari co kurya c'ukuri, n'amaraso yanje ari co kunywa c'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa amaraso yanje aguma muri jewe, nanje nkaguma muri we. Nk'uko Data w'ubugingo yantumye, nanje ndiho ku bwa Data, nikundiya nawe azobaho ku bwanje. Uwo ni wo mutsima wamanutse uvuye mu ijuru, si nk'uwo basukuruza banyu bariye ariko bagapfa. Urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira. Ivyo bivugiye mu isinagogi yigisha i Kaperinaumu. Nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati, iryo jambo riragoye, hari uwo ryumva akarishobora? Yesu amenye umutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo, arababaza ati, mbega ivyo birabatsitaje? None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo yahora ubwa mbere? Naho nyene yaragiye kuvuga ikindi kintu, yaravuze ikindi kintu
gituma bakekeranya abo bose bari bari ngaho. Ni ukuvuga ayo majambo yarakomeye, impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacumaza. Amajambo babwira ni impwemu n'ubugingo, ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere na mbere azi abatazizera baribo n'uzomugura uwo ari we. Kandi aravuga ati nicyo cyatumye mbabwira ko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Murabe, benshi mu bigishwa ba Yesu baciye bamutera ibitugu kubw'ibyo Yesu yariko aravuga ngaho, guhishurirwa kudasanzwe, inyigisho zikomeye yariko arabaha ngaho Yesu. Nuko baciye batangura kuraba bati uyu si umwene Yozefu, umwana w'ikinyendaro. Batangura kurondera amafuti kw'ijambo ryambaye umubiri, kandi batangura no kunegura, kwidodomba, kunegura Yesu. Rero nimwumve ngaha aho tugiye kubana dusoma mw'ubutumwa bwitwa ngo uyu munsi igicanizwa kirashikijwe, habaranya havuga ngo ku rupapuro rw'icenda, iyo bajya bahereza bacire ku rubanza Yesu, iyo bashobora kuzuka ntibari kumucira ku rubanza. hano twa twagejeje. Nuko tuca tuvuga ivyo ujya mugabo w'umutunzi ndetse no mu gihe ca Nowa n'abajya bandi bose, hanyuma bamaze gushika aho hantu ko batarose ihigwe ryo kwihana, ahubwo ko ibihano vy'Imana vyabajeko. Ni nako bizoba ku bazoba bari mu kabura gakomeye, ntibazogira ihigwe ryo kuvuga bati ubu rero ndizeye. Canke duhereye imbere gato, abazogera ubwo babona ugushitswa kw'ivy'Imana izo biriko irakora mu gice gisozera c'iyereko ry'Emanini Karupa Katedrali ku wa gatatu, ati kugira ngo nizere ntegerezwa gushika hariya kugira ngo mbone ibintu byose bikorera ba, kugira ngo nizere nahigwe rizoba rihari iryo kugira ngo asubire inyuma avuga ati ubure ndizeye. Nuko Imana iheze ishitse isezerano ryo guhindurwa ko mubiri wiwe. Uko siko umugambi w'Imana umeze, uko siko biri mu mugambi w'Imana. Bananya kuvuga ngo ariko uravuga uti iyo nza kuba ndahari mba narakoze ibi na biriya. Ariko ico ne cyari igihe cawe. Igihe cawe ni iki? Igihe ni iki? Rero abantu bashobora kuvuga bati, buri muntu wese yovuga ati jewe mwakijya gihe mba narakoze ibi na biriya na biriya. Ariko wewe muri iki canditswe hamwe n'ibi twasomye bitwari ko turasoma muri kano kanya, ico wewe uri kurakora muri kino gihe ni naco nyene wobaye uri kurakora mu gihe ca Yesu. Inyifato wenyene uri kurafata mu gushitswa k'umugambi w'Imana muri iki gihe ca nyuma ni nayo nyifato nyene wewe wari gufata mu gihe ca Yesu. Uravuga uti ariko iyo aza kuba hari uyu munsi, Bibiliya iravuga uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi ko azokwama. Murabona bashobora kuvuga bati ariko iyo aza kuba akiri ngaha, ati twebwe ivyo twovyizeye. Ariko namba ari ya mpwemu nyene yiwe uriko irakora, kuko Imana niyo ikora ubukozi, kandi niwe ariko arakora abona bukozi bwari buri muri William Santiago. Ni nawe nyene ari hagati muri twebwe ubunyene, ari hagati muri twebwe, ni muzima, ariko arakora ibintu byose biriko birakogwa. Ni ya Mana nyene, ni wa wundi nyene marayika w'isezerano akora ubwo bukozi. Bibiliya iravuga ati ko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi ko azokwama. Mwibuke yuko ari Imana muri morphe, ni Imana ihindura maske, umubiri w'inyama. Ariko igihe uwo mubiri w'inyama urangije gushitsa ihangiro Imana yawukoreshejemwo, ikoreramwo ubukozi yakoreyemwo muri uwo muntu, muri uwo mubiri w'inyama, iyo irangije uwo mubiri w'inyama urapfa.
kandi imana icibandanya umugambi wayo, ikabandanya ishitse umugambi wayo mu wundi mubiri w'inyama. Rero mwibuke ko hazogera igihe ubwo twese tuzoba turi hamwe, aho twese tuzobona Yesu mu mubiri uhawe ubwiza, tuzobona mwendata Branham, tuzobona mwendata w'igiciro William So Santiago, tuzobona intumwa zo mu bihe by'ishengero, tuzobona Aburahamu, tubone Adamu, tuzobona Eliya, tuzobona bose bari mu mibiri ihoraho. Ariko bo turiko turabona ibitaboneka. No kuvuga ngo iyo bivuzwe nk'uko, nuko tuba turiko turabona ukugaragara kw'Imana mu bikorwa, nk'uko yavuze ngo nimutanyizera mwizere ibikorwa. Kandi ibikorwa Imana izoba iriko irashitsa muri iki gihe ca nyuma ni ukuzana ukwizera ko kunyakugwa. Uko no kubona ibitagaragara, kubona inyuma y'igihuzu, kubona Imana iriko irakora hagati mw'ishengero ryayo, hagati mu bakerubi babiri b'igiti c'umwelayo basizwe zahabu ahera ha cane. Ni ukubona ivyo bishikirijwe mu ishengero ry'umwami muri iki gihe ca nyuma mu kugaragara Imana iriko irakoresha hagati mu ishengero ryayo kugira ngo ibazanire ukwizera ko kunyakugwa. Habandanya havuga ngo nuko rero uwari ngaha muri iri joro ari ngaha mu buryo bw'impwemu, kuko ab'isi barateye imbere hagera igihe bigishwa cane. Rero ubu nk'uko ameze ntibashobora kumwica. We yarapfuye incuro imwe gusa, ntashobora kongera gupfa. We vyabaye ngombwa yuko aza mu buryo bw'umubiri kugira ngo Imana ishobore kwicwa mu mubiri kubw'icaha, ariko mw'ubu buryo namba ntashobora gupfa. Aravuze ngo ni mpwemu yera, nk'uko mwendata Branham yavuze igihe kimwe ati barashobora kwica umuntu ariko ntibashobora kwica ubutumwa. Ikindi kintu rero, we ntiyunze n'amadini, abaherezi n'abandi, ntiyashatse kugira ikintu na kimwe ahuriye n'ivyo. Kuri bo ivyo vyari ibindi bintu bituma bamwanka, kandi vyongeye we yashaka gusambura ivyo bo bari barubatse. Yarinjiye mu ngoro, natwe tumwita umuntu w'umugwaneza kandi ko yari ameze, ariko kenshi twebwe dutahura nabi ico ari ico ubugwaneza. Rero mwimvire, twari twarasomye muri iki gice ca 6 aho we ku murongo wa 38 we ngaho yaravuze ngo kuko namanutse mvuye mu ijuru ntaje gukora ivyo nigombera, ahubwo nje gukora ivyo uwantumye ashaka. No kuvuga ngo yaje gukora ivyo Imana ishaka, atari ivyo abantu bashaka, si ivyo bashaka ko Yesu avuga. Igihe Sekibi yamubwira hariya, igihe yageragezwa yamubwiye ngo nambura umwana w'Imana, ihindurira ibuye urihindura umutsima, canke niwikororere hasi. No kuvuga murabe ingene iyi mpwemu ya Sekibi vyongeye irakorera mu bantu. Wewe uravye bagerageza kuvuga yuko bizera, tariko ukoze ikintu runaka canke hagize ikintu kiba ati ukoze iki nkakibona nca nizera. Iyo ni mpwemu imeze niriya hariya mwiriya minsi Yesu yariko arageragezwa mwaya minsi 30 kuza ku 40, niyo mpwemu nyene biri mwabo bantu bagerageza kuvuga ngo barizera ariko babanje kubona. Ni wakora ibikorwa biruta ibya Yesu canke ibya mwendata Branham, nuko tuzoca twizera. Ivyo bizogira igihe cavyo. Subu ubu ni igihe c'inyigisho kugira ngo turonke kuno kwizera ko kunyakugwa. Ugushingirwa ntahe kw'ibintu vyose Imana iriko irakora birafise umwanya wavyo, ico gihe. Kuri abo bipfuza bakabisaba bazobibona, bizobashikako. Ariko ko bazoba bashaka kuvuga bati ubure ndizeye, bazoba bamaze gucegwa.
murabe abananya havuga ngo Dr. Branham ndi ku rupapuro rw'icenda akenshi twebwe dutahura nabi ico arico ubugwaneza we kandi yari umuntu w'impuhwe agira impuhwe ariko twebwe ntidutahura neza ico arico impuhwe iyo bavuze batoya no kugira impuhwe naka na naka canke no kugirira impuhwe ibi canke biriya nimwumve insiguro y'impuhwe ico arico twebwe ntidutahura neza ico arico impuhwe ubugwaneza bw'umuntu si impuhwe impuhwe ahubwo ni ugukora ishaka ry'Imana gukora ivyo Imana ishaka yaciye mu bantu benshi bari bagwaye bari kwa Cakidengeri c'Ibetesida rero yandika ku ruhande ngaho ngo impuhwe bingana ni ugukora ivyo Imana ishaka yaciye mu bantu benshi bari bagwaye bari hariya Kidengeri c'Ibetesida rero abantu benshi nta kitigiri bari bafise ariko hariho abantu benshi bacumbagira impumyi abantu bari badendebukiwe ariko we yari afise impuhwe z'abantu ariko ico gihe yagize ku muntu runaka ataracumbagira canke impumyi canke ubudendebukiwe kumbure yari afise indwara runaka canke ikindi kintu runaka kuko yari amaze nk'imyaka 38 ari ngaho ico kintu nticamubaza cane ntiyari gupfa ntiyari kwicwa n'iyo ngwara yari afise yari ngaho aryamye ku karago kiwe Yesu aramubaza ati urashaka gukira uwo muntu aramwishura ati simfise umuntu anshira mu mazi kuko ngiye buri gihe ari umuntu aca ntanga nuko we yarashobora kubona akagendagenda akava akagera nkari akava mu kibanza kimwe akaja mu kindi ariko nta nguvu yari afise nuko Yesu aramubwira ndi ku rupapuro rw'icumi nuko Yesu aramubwira ati haguruka fata ikirago cawe witahire mu rugo murabe ijambo rirema ririko iravugwa hanyuma Yesu yaciye abazwa kuri ivyo bintu kuko mwe muribuka yuko ivyanditswe bivuga ati nico gituma kuko aje mu gisagara muri iri joro agakora ibintu nk'ivyo naho nyene bamuvuga nabi ariko mwibuke yari yaje kugira ngo akore ikintu kimwe ishaka ry'Imana ivyo ushaka kubibona neza biri muri Yohana igice ca 5 Yesu arabishura ababwira ati nukuri ndababwira umwana nta kintu na kimwe ashobora gukora vyigeneye uretse ivyo abonye data akora we yaraba kandi no mu bitaboneka yaraba data uwo twe tutabona yaraba mu buringanire bw'indwi kuko ibintu byose akora ivyo ni navyo n'umwana akora neza Yohana 5:19 rero bobo bateruza kuba baramenye yuko uko kwari gushingirwa intahe ko buvugishwa bwa Mose yandika ngo ugushingirwa intahe ugushitswa nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe abari we muzokumvira gusura mu byagezwe 18:15 murabe igihe Yesu yabona uwo muntu yaramaze imyaka myinshi ameze uko nyene we kuba yaramuvugishwa yabonye uwo muntu agwaye iyo ngwara nuko acaja ku Kidengeri aca muri abo bagwaye bose kugeza ashitse kuri uwo muntu yirengagije abacumbagira impumyi abadendebukiwe kandi ari umuntu yuzuye impuhwe ariko impuhwe ni ugukora ivy'Imana ishaka yandika ngaho ngo impuhwe ni ugukora ivy'Imana ishaka turabona rero yuko atana hamwe yarahuriye n'amadini yabo mu yandi majambo yari yaranswe byongeye umunsi runaka yarinjiye mu ngoro kuba yari umuntu acasanga inzu y'Imana barayanduje nk'uko bimeze uyu munsi bariko baragura bagurisha bavunja amafaranga aca ahenura imeza bariko baravunjirako aca afata umugozi arawuzinga aca arakubita abo bariko baravunja amafaranga mu ngoro aca abasuka kuburake bwiwe aravuga ati aleluya inzu ya data niyo gusengeramwe namwe mwayihinduye isenga ry'abambuzi kandi hamwe n'izi zanemeye zanyu mwarahinduye ubusa mupfisha ubusa ibyagezwe n'Imana
none abantu nk'aba bari kumwizera? oya namba, bari baradwibijwe umugondo bwo mu kibano hamwe n'umwanda w'uyu munsi, kugeza ubwo bari baraboshwe mu buryo bw'amadini, badashobora kumva ububasha bw'Imana nyene ububasha bwose, ukugaragara kw'Imana nyene ububasha bwose. Cyo gituma umugore umwe yashobora gukora ku tuzibo gakira. Umusoda yaborewe nawe agashobora kumucira mu maso, ntihagire ikintu na kimwe yumva. Byose bivana nuko we bigushikira, bivana n'ibyo wurondera. Wewe ugiye mu ikoraniro, bivana n'ibyo uba ugiye kurondera. Ariko murabe ingene we ngaho atubwira yuko bo bari barivayanze mu bintu byo mu kibano n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo bari baje baguwe neza ku bijanye no mu kibano, hamwe n'ibintu byose bijanye n'ibintu byose bikorerwa mu kibano mu isi. Ariko igihe yatangura kubishurira ibyanditswe ku bijanye no gushitswa kw'ivy'Imana iriko irakora, ntibizeye ukumenwa uguhishurwa kw'ibyanditswe, ahubwo byarabatsitaje. Nuko ntibashoboye kwemera iryo jambo ryari kubakura muri uko kugubwa neza. Kandi ibintu byose Yesu yari yabakoreye bashiburiye ku ruhande. Ibintu byose Imana yari yabahaye imitsima, yari yabagaburiye, buri gihe bamabuzuye. Ariko igihe hagera igihe c'impinduka, igihe haza kunyiganyiga, nuko baretse kugendana na Yesu. Nuko bavuga ati ibyo si byo. Nuko mwibuke yuko byose bigenda bisa, birasa no muri kino gihe. Habananye havuga ngo rero turamubona ahagaze hariya, kandi nta nkeka abantu bari bakebuwe n'abarya baherezi. Ati kuwa gatandatu uza azoza hano, nimwamubona ntimuze mumwumvirize. Murabe abarongozi baciye batangura kubwira abantu ati kuwa gatandatu uza niwagera ntimuze mwumvirize Yesu, kuko nimurabe hamwe n'ibi bintu byose byavuye muri Yesu. Nuko batangura gutegura abantu kugira ngo ntibakire Mesiya umusigwa. Umuntu yariko arabaha umutsima uvuye mu ijuru, umutsima w'ukuri. Uwo ariko arabaha ubugingo buhoraho ngo babwakire kumwizera, biciye mu kumwizera. Nimwamubona ntimuze mumwumvirize. Rero birashoboka yuko mwamumenya, ariko ntimuze mutege ugutwi ibyo ariko aravuga, kuko we si uwo mu mugwi wacu, yaranzwe, twaramwanse. Murabe ndetse no kubuza abantu kugira ngo ntibaje mu kibanza casezeranywe ko kizovugirwamwo inyigisho zo mw'ihema, kandi ko hazomenyekana ibanga ry'ikimatane c'indwi. Nuko hagatangirwa ukwizera ko kunyakugwa, kubuza, kuzibira abantu kugira ngo nubwo bagenda ntibatege ugutwi. Ibyo biba biriko birabagira nk'abarongoza bakuru b'amadini ba kijya gihe. Murabengere mwenda tabrana amavuga ati barazibira, barabantu bashira mu mitima y'abandi umutima utiteguye kwakira ibyo Yesu kuri uwa gatandatu kurikira yari kuvugira mu isinagogi. Ntibizera, bo ntibabyemera, bashaka kandi ko n'abantu nabo nyene batabyemera.
we yaranzwe, ntafise ikarata y'ubusabane bwacu, ntafise n'impapuro zo mu madini yacu, nta na kimwe afise muri ibyo. none ni iki? ni umuntu yanswe, yavutse nabi, yavutse mu buryo butari bwo. umugore yamutwaye inda ataranubaka. murabe ingene batanguye kuvuga Yesu, abandanya havuga ngo umugore yamutwaye inda ataranubaka, ariko ubuho yubakanye n'umubaji, ubu niho rero ariko aragerageza gusigura ibintu nk'ibintu bidasanzwe. ivyo ni neza neza ivyo benshi bariko barakora muri kino gihe. ni ya shusho nyene, ni ya foto y'ivyo byose biriko biraba, kandi benshi ntibabitahura ivyo byose. ariko kubera ko biriko birashitswa mu buryo buciye bugufi bworoshe, ivyo bwavyo bituma batsitara, batizera, baca bazibira bene data kugira ngo ntibumvirize ayo majambo y'inyigisho yamaze kuvugishwa ko azokorerwa mw'ihema. ubu bariko baragerageza gusigura ibintu bidasanzwe. niho bazovuga bati uyu ariko aravuga yuko ari uwatumwe ko muri washikirizwa ibintu runaka. ubu ariko aravuga ivyo. twebwe turazi neza yuko niyo Mesiya yaza, yuko azoza amanutse avuye muri korodoro yo mw'ijuru, nuko aca yiyereka umuherezi mukuru wacu, amubwira ati Kayifa, ndi hano nashitse. benshi barindiriye ibintu byose biriko biraba, babirindiriye mu bundi buryo. barindiriye ko hagaragara kandi ko agaragara kandi agacaza kuvuga ubutumwa, akaza kuvuga ibintu byose yamye avuga uhereye haraciye igihe runaka. ibyo barindiriye biriko biraba, ni ya mpwemu nyene y'ubukozi. abandanya kuvuga ngo ariko twebwe turana yuko atabikoze mw'ubwo buryo, kuko ntiyari Kristo wo mw'ubwo buryo mw'ijambo. zari zanemeye z'abantu nizo zatumye bizera ibyo. ijambo rivuga yuko azoza nk'uko yaje. aho yariko arasoma ijambo ababwira ati uyu munsi kicanditswe kirashikijwe hagati muri mwebwe, ariko naho ntibashoboye kumumenya. vyamye ari uko bimeze mu bihe byose. acacapura ibihe by'ishengero hamwe n'ibuye rikomeze furuka. Nowa yari gushobora kuvuga ivyo nyene wa munsi igihe yinjira mu bwato, urugi rukugagwa. mwibuke Imana niyo yugaye urugi, mwibuke ni Imana niyo yugaye urugi, kandi niyo Mana yugaye urugi nyene no mu kiringo c'ubuntu, kandi n'Imana niyo yugara urugi rwo guhindurwa, rwo bazohindurwa, niyo izokugara urwo rugi. Nowa yari gushobora kuvuga ivyo nyene wa munsi igihe yinjira mu bwato, urugi rukugagwa. mwibuke n'Imana yugaye urugi. Nowa yari gushobora kugura idirisha hejuru h'ubwato, akaraba ikoraniro, akavuga ati uyu munsi igicaniro kirashikijwe imbere yanyu, ariko hari hamaze kurenga kuri barya bantu. we yari yaravuze ubutumwa imyaka 120, yandika ngo imyaka 120, agerageza kubashira muri ubwo bwato yari yubatse. yari yababwiye yuko ivyanditswe byavuga uko ni ku mwami agize, ati zogwa. n'ivyo nyene vyamye bigenda biravugwa, ati hazogwa umuriro roho nyanganda kuri ino si yavumwe, kuri ino si y'icaha. kandi barabwiwe ko hariho irembo rimwe gusa, hariho ivyizigiro bimwe gusa, ukuza kwa kabiri k'umwami. ariko abatoranijwe n'Imana turiko turakoresha neza, kandi turiko turakiriza inyigisho zose kugira ngo duhunge ibihano vy'Imana bigiye kuza ku mumbe w'isi. turiko turaronka kwitegura kugira ngo turonke ukwizera ko kunyakugwa, nuko bityo
tugende duce muri ino nzira iriko iratujana itwerekeza mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, kandi tuzomera nka Eliya hamwe na Enoki bagendanye n'Imana, nuko barimugwa baranyakugwa. Ariko no kumenya inzira yo gucamwe yariyo. Ariko bo bararindiriye kugeza igihe bacererewe, ariko ntivyari vyoroshe gushobora kuvuga uti uyu munsi iki canditswe kirashikijwe. Kandi reka dusome kandi gato. Haravuga ngo Mose yari gushobora kuvuga ati uyu munsi igicaniro kirashikijwe, wa munsi bwa bundi inkingi y'umuriro yamanuka ku musozi Sinayi igashengera nawe abakozi bwiwe. Nk'uko mwe mubizi, Mose yabaye umuntu yahamagawe n'Imana muvugishwa, kandi igihe Imana yamuhamagara we yategerezwa kugira ubunararibonye budasanzwe kugira ngo bamuvugishwa. Yategerezwa guhura imbona nkubone n'Imana akavugana nayo. Byongeye ibintu byose yavuga byategerezwa kuba nk'uko nyene yabivuga, kuko bitagenze uko nta n'umwe yari kumwizera. Nuko rero nta muntu n'umwe yo kuyita nk'uko ataravugana n'Imana imbona nkubone hariya mu bugaragwa aho yahuriye n'Imana ubwayo. Rero abantu bose bahakanye ku isi hamwe n'insiguro zabo ntibashobora gukura ko ubwo runaribonye Mose. Wewe yari ari ngaho kandi yarazi ko byari byagenze uko nyene. Abakristo bose bategerezwa kugira ubwo runaribonye nyene imbere yo kwemanga ko ari abakristo. Umwe wese ategerezwa kugira ubunararibonye bwiwe. Rero murabe ingene muri buri gihe nk'uko tubibwirwa hariya ati Nowa yashobora kuvuga ati igicaniro kirashikijwe, Mose yashobora kuvuga ati igicaniro kirashikijwe. N'uyu munsi twarabivuze kandi twaranabisubiyemo kandi turabivuga. Uyu munsi igicanditswe kirashikijwe hagati muri mwebwe, canditswe cugushitswa kw'ivy'Imana yamye igenda irakora nk'uko biri mu mugambi wayo, ari wo ari ukuzana ukwizera ko kunyakugwa, ukuzana ugushitswa kw'ivyavuzwe ko azoba ari imituragaro, guhishurirwa kukuza kwa kabiri k'umwami, uguhishurirwa kw'ikimataniro c'indwi kiriko gihishurirwa ishengero, arico kizobaho kwizera ko kunyakugwa. Ni ukuvuga ivyo ibiriko biraduha ukwizera ko kunyakugwa, kandi ntidushobora kuvuga ikindi uretse tuje kwande nk'uko bivugwa hariya muri ijya mirongo ya nyuma muri iki gice cya gatandatu umurongo 60. Nuko benshi mu bigishwa biwe babyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uwo ryumva akarishobora? Yesu amenye mu mutima ko abigishwa biwe bidodomba ivyo, arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje? None bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu aduga aja iyo hari ubwa mbere? Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntacumaze. Amajambo babwiye ni impwemu n'ubugingo. Ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera, kuko Yesu yahereye ubwa mbere azi abatizera baribo n'uzomuguru wari we. Kandi aravuga ati nico catumye mbabwira ko atawe ushobora kuza kuri jewe atabihawe na Data. Kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma, ntibaba bakijana nawe. Narishatse kongera kuhasoma kugira ngo tubandanye aho twari ko turasoma, mwumve ingene benshi baretse kugendana na Yesu. Habandanya kuvuga ngo Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira? Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira, natwe twarizeye tumenya yuko wewe uri wera w'Imana. Yesu aramwishura ati mbega si jewe nabatoranije uko muri 12? Ariko umwe muri mwebwe akaba ari umugwanizi. Yavuga kuri Yuda Iskariyoti mwene Simoni, kuko ari we yagira azamugure, yari uwo muri bamwe 12. Aho rero Petero aratubwira kuri uku guhishurirwa Imana yahaye Petero
y'uwo yari we Yesu, kuko bo baratahuye yuko umwe rudende yari afise amajambo y'ubugingo budashira, nubwo hari ibintu badatahura, batumva neza, ariko mbega bari kuja kurinde? Tuje kwande? Niko yavuze Petero hariya. Kandi tuje kwande none? Tuje kwande muri kino gihe ca nyuma? Twoshobora kuvuga tubikuye mu mitima kandi tunavyemera neza, tubishingira intahe. Iyo igihe tubajije kino kibazo ati tuje kwande, turashobora kwishura ati Mwami, tuza kuri wewe, turakwizera mu kugaragara uri kurashitsa mu ishengero ryawe muri umwe muri twebwe, kuko ni muri wowe gusa, ni mu gushitswa kuyerekwa gihema gusa, ni mu gushitswa gusa kw'inyigisho zo mw'ihema niho tuzoronkera ukwizera ko kunyakugwa, niho tuzoronkera uno mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Nico gituma turagumbiriye iri jambo, turagumbiriye ubutumwa, kandi tuzobandanya tugumbiriye izi nyigisho, twitegurira ukuragwa mu mwuzuro kwacu. Tuje kwande? Mu gihe wewe gusa, o Mana, umuremyi w'ijuru n'isi, mu gushitswa mu mwuzuro, kukugaragara uri kurakora ukorera mu ishengero ryawe, ariho hazobera kino gice gisozera c'ukugaragara kwawe mu mwuzuro wose hagati mu ishengero ryawe, kugira ngo bityo mw'iyo misi aho hazoba hariko haraba umuzuko, natwe tuzoce duhindurwa. Turizera ukuza kwawe Mwami nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Turizera amasezerano yawe, turizera ivyo uriko uravuga muri kino gihe. Aho umwe wese arashobora kugenda aribona, si nk'aba bandi baretse kugendana na Yesu, ahubwo nk'aba bandi, ahubwo baciye bamubaza Yesu, tariko tuje kwande? Nta wundi muntu n'umwe ku mumbe w'isi ariko arazana amajambo ariko araba umubiri muri buri watorejwe n'Imana, kugira ngo atume turonka kuno kwizera ko kunyakugwa. Nta wundi muntu ku isi yoba yarigeze gushitsa ivy'Imana yasezeranye hagati mu ishengero ryayo kwizoshitsa, kandi kazoshitsa muri iki gihe ca nyuma, uretse ujya uwo Imana yavuze, Imana yavugishijwe, Imana yahanuye kera yuko azoba ariko arakora ibintu byose Data amubwira gukora, kuko ivyo byose bihuye n'umugambi wayo, kandi byose ni mw'ishaka ry'Imana. Ivyo Yesu yaje akora ryari ishaka ry'Imana. Impuhwe bingana no gukora ivy'Imana ishaka. Kuri jewe wari umugisha ukomeye cyane, hamwe n'ihirwe gushobora kubarungikira iri jambo ry'intasho muri iki cigwa. Impuhwe ni gukora ivy'Imana ishaka. Imana ibahezagire kandi Imana ibarinde mwese.